abantu barikunda cyane kandi agafaranga baragakunda cyane kurusha abantu. Sasa batuneshaga mu jini ubu alhamdulillah gusa dushima Imana kuko life is God. Ubuzima ni bwa Allah. Life is good. Yes. Life is good kama umejitafutia mwenyewe maisha. Mgao hapana gukoreshwa ngo hano uri hehe uvuye school ga telefone. Isi sandi Umoja TV bwa mudo hatubabwira misi yose bya biganiro biryoshe. Umunsi turi kumwe n'umustar yemera kandi twemera twese muri comedy mu Burundi, comedy muri East Africa, comedy kwisi yose. Avaye ko mvuga amajambo menshi kuri kamera muri kumwe na Ngege. Ndamutengo kumuvuga kuri mic muri kumwe na Diama. Undi turi kumwe n'indi gasha. Bro, how are you? I'm fine, thank you. Because you know English, but I see everybody. Ni sarade. Mbe. Uvuze twagute? Ngege. Ndege? Ngege. Itwa Ngege. Ngege cyangwa Ingegene. Voilà. Okay, bro, urinde. Je ndi Yasoni comedian, Yasoni umukomedi mu Burundi, atwenza cyane kandi akundwa cyane. Naba baby n'abafana n'abantu benshi, abana abantu bakuze, abapapa, abamama, abatama, abashuga mami na weye abashuga mami. Ufise abashuga mami banga yaso ariko busu twashavuga ibyo nawe unaza kumba yako si presentation obyaheze bigasha byaheze naheje tayari. Yasoni aragira ivyuma igiki icuma wokiye uragiterura basi uragiterura mifashiki je ni misosi mzee icuma ona ujama je napiga misosi ya bien. Yasoni turamona ufite tatouage kuboko. Tatouage yawe siguri tatouage yani myaka imaze intacho tatouage iyo nga tatouage cyo gihe yari muri 2000 hajya 2007 kera cyane. Ico gihe nari mu Bushinwa uni Jackie Chan yambeshe ngo tugere tatouage ngo zo umustar bwawe ko bono. Sasa ebana haciye nk'imyaka ingahe kiye gihe mve mu Bushinwa rero nacenza mu Bujumbura. Papa wanje nibiki ndavuga papa n'umustar mene mbona gute muze yarankubise inkoni ngo wamushenzi we uzosubira ndakoreke kandi yasize ko gutiya tatouage eba nakano gusa nkagakubuzo nyese bitujya zamani tunabijona we gakubuzo cameraman urayibona oya ariboneka araona bien sino gusuto ngege twubanisha Angege ni ure pare cameraman mini Diama. Okay, anyway mumaze imisi muri kuri terre umuntu abona ku markezo sociaux kubiki mugabo tukabona hamwe ngaha abandi ngaha ndashaka abakurikirana sandi Umoja TV bamenye muri no mwanya muri ko mukorera ibiki ya mbo ubu nka je kubganje je ngorera muri channel yanje ya Yasoni official ya ni channel tuvuge sindayikora je nyine ya ndayikora na Yasoni Gasore nabandi bakomanda. So nabiro benshi gusa Black American bakonesere ya so ubu niyo ndi ego urumva mu TV zitandukanye zose mu zikiniramo ego je channel yanje Gasore channel yiwe komanda nuko yere hama tugafashanya kuko turi bamwe ego. Yasoni wumvise ihuriro TV yumvike ni cyane gusa nk'izindi ego. Oya more than that. Ego ni chano buzindi nka uvuga nka Sandi Umoja, uvuga Yasoni official, uvuga nizindi uzandahonda ha byote. Okay, Yasoni uri umukomedie. Eske hariho filme nigeze kubabona macho mwese mose ne ya comedy ubye ni filme komtere byose ni ubibera iyo webonye he wicano yihe ari yagute kuko je nkina byinshi nako kubonye muri channel nabonyemo harimo mu star kazi tu fitwa Fanny sinzi ko muri kumukira na comedy muri Fanny Lavine ugera mu baby n'umushiri wanje oya urya sha iyi ni baby yangu
kuva jyane mbo urya numu sister tu numu sister gusabira mama genge ndabafashe yasezo yabo narabafashije twarakinye kandi yaraheze mugabo ndiko ndiyumvira ko mbo bako ndiyumvira ko bazokinya bafise seri sibyo kandi izo seri nzobafashamwo ego none hajya nka wewe umuntu aje gutora muri bavuze ni Yasoni muri Yasoni official kugira ngo ndagukinisha handi hantu bisaba iki bigirane kwa cyangwa bisa n'umwumvikana tu mbo bisaba mahera kuko ndazimvye cyane je ndazimvye kwa seni niko be imbusiyo nivi niko naceka je ndazimvye kweri sinobivugira nga ariko nacho gusa wandike nambangu ya simpare writing my phone number there because hasha kusarisha your phone number, your number phone. Yes, you're my number phone. my only one number phone. Okay. Mbwe tandukaniro basigiye ico byo vyongereza bibiri number phone na phone number. Phone number phone. Yeah. Phone number phone. Aizo nterme zo mu buraya nka tuvuga phone number cyangwa number phone. So ni bisanzwe abantu nka twebwe tumenye kugira mu buraya, mu Europe ibyuko. Okay, Yasoni ashobora kuba afise abafanzi bashasha bamukurikirana bashasha sivyo kuko kira mwanya baguma baza bashasha bagirane Yasoni yatangukina comedy fresh bien kugira ayumva ati naanza apana gihe washire kuno tatouage ko wasize muri no tatouage usanga tanivyo wari muri Kung Fu ya Hong Kong yari gane uvuze ngo abafanzi bashasha dina nutse ko baguma biyongera no ndabaviga no nivyo gusa ndabafise abafanzi abafishe cyane kuko ndakora vraiment je ndakora cyane kandi ndakora kabisa mfise shaka yo gukora ya hama comedy netanguye kera en 2008 kera cyane kuko nari nk'imutoya narabikunda narava school ngana maklebe matime share nkaba tuvuge nari umuntu mfise don ngiri mutoya ya comedy ego nanico gituma ndabikunda cyane kandi nabyo yarankunze ego so Yasoni yigaye mbo Yasoni je ntiga ngo aho mu Kigobe muri university gisata preza gisata bigisata byakora mbaza ibindi wosanga naho bigomba kuvaho nyene aicho ndozotira nyene kugira ndagishikyo igiki none kiranda kimi waje kumbaza byishure nga mbaza ibindi uko kasutwa igabyo disigaza kuzotiza we bazi ibindi teta tushimyana umva mbaza by'iwanje ibindi ibyishure birakora wozo makazi rero ni nazi ishuri nanzo gushamusana mu ya TV nakubaze ako kazi warakigiye waravyigiye ukorakora uyu waye gusa kameramani wako kameramani ajasomea na kamera yetu anashika nafanya hivi musomee kazi ndo mimi labda image hazitotoka okay ndio zitatoka nabakubali somea yes bana sasa kwenye kazi zako mnazozifanya na Ismail Gasori tuingie kwenye soko kwanza sawa tufanye vitu serious tuseme soko ya hapa Buja hapa Burundi soko vipi ya comedy soko vipi ya cinema mnaonaje kwanza tuchengelea hapa Buja kwetu hapa Bujumbura Buja so unaona kihivi chana na biteramu ego unaona nijibu kwa Kiswahili kwa Kirundi okay unaona turavya mu Bujumbura ayi Burundi mu Burundi iwacu kera ibintu by'ama filme ibintu by'ama comedy ntabwo byari bifise point nini cyane mbwa ubu ni bon kuko ibintu biriko biratera imbere ama filme ni menshi aba comedian ni benshi ari kandi ndabyishimiye kandi ndabikunda I think that tubandanye uko tuzoshika kure kandi dukundane ugasanga underground mu comedy ajejo akigira nk'umuntu mengo arabizi cyane ngo n'umustare cyane tulia peti yango yafika wengine walihangaika tulisufriri mzee tunakunya chai cha chumvi ichai chumunyu acha vile chumunyu kimendo acha tuvuge umuntu agateka ichai ashura chumunyu akakanywa urumva si chai chumunyu utajijua sasa
Okay bro mu misi yaravuze ibintu byinshi sana wo hariya na hariya Yasoni gasore ibintu bande ngo baravuye mu Huriro TV yari byari ivyo canke yari gushikuza kwa kundi nyene bazana ibintu by'amakiki ngaho mu site ibyo nibyo jewe na Ismail gasore ubu turikorana kandi Huriro TV twarevuye kera kwera ubu niturari akandi umabonye ko mu kwikorana byavuye ku kinone irimo nawe wega byavuye mu kanoti yakuna faranga muri Huriro TV na mahera ibisosa zipo kandi nta rukundo yego murumva Yasoni Ismail gasore ko bavuye mu Huriro TV hakuna noti bro hakuna noti na noti ndizo zinakuwa shida sasa noti zilikuwa amahera yarahari pesa zilikuwepo sawa mugabo rero gasanga abagiye ba manager bacu sivyo nabantu barikunda cyane kandi agafaranga baragakunda cyane kurusha abantu sasa tuneshaga mujini ubu alhamdulillah gusa dushima Imana kuko life is God ubuzima ni bwa Allah life is good yes life is good kama umejitafutia mwenyewe maisha mgao hapana gukoreshwa ngo hano uri hehe uvuye school ga telefone ngukine hafa kuna kanoti mgao ni bon umuntu ariko uramsha mwenyewe unajichezea mwenyewe unaona stress kabisa am relax kabisa ndishimiye kabisa ubuzima bwanje ndabwishimiye cyane kandi napenda sana n'abafana bandi ndabakunda kuko baranshigikiye cyane kandi bakankunda ariko namambura amakomantire yabo ndavuga waze I love you so much ndabakunda cyane vraiment kandi umviriza nzokora nzobanezeza mbaka mwisho inshallah jikino nkumbuye Yasoni je nakumbuye clip video ego irateze ndege ni umusister wanje reka kaze baramusiga ego sister ni yae uko bien kuya kwanza kusalimia kidogo salimie sasa ni umusister wanje uyu ego ko mudasana nani singo duduse sasa karibu sana nyumbani au unaishi hapa hapana anaishi hapo ngambo kidogo ego ibana sasa acha kama tufanye kama vile tunamalizia kipindi au sio nashaka akajambo kanyuma c'est-à-dire orienté vers le film vers le comédien vers le ahandi non ni vers ni vers vers arono vers non ivuga so vuga muzee none ndakubaza na kintu uzi mu gifaransa mu kirundi takiti jewe je mimi najua yote ipantaro mu kirundi gute ipantaro icambazo sunamvara iki nacho icambazo ni ikintu wambara hamukabohesha nk'igiseniye niwe icambazo nico cyambazo elastic okay omva ni abakuri muri comedy muri filme ni nababakurikirana kungene vyogenda neza kuko kiramuntu aje mu kintu afite indoto kandi shakuru no mwanya ndazi kufisa ibintu byinshi cyane witeguriye kuzoshikako nivyo dushikeye kumenya rero kugira hama dusana n'abasezera abakurikirana sandi Umajya TV yego cyembere na mbere nama mbo subiramwe gusa sinokubise neza subiriramo ndabigusabye moi de poule ndiko nivira mahera urafuze nani Yasoni ndaswa umuntu ndo mu mizelma yego none ushonje nenye no mutwe bica biparanga no ega uvuze kugira gute ushonje bica biparanga aiga birashika mu nda ni hatari ngo kro ni shida topo na zamda yoyo anakuya ariko usutwa acha bitubya kutena weye okay navuze ati ugira kaja muvuze kuri comedy ibu mu Burundi kuko urayikwirana cyane gusumvya meme nabandi kubera yirimo na filme ndundi baza kwikwirikirana n'abarese cyane rwose rero ni nukungene n'abaririmbyi bose reka tubivuge rimwe byose ukungene ubibona ukungene inzira ubona ya bien kuko urugendo rushari rurerure sivyo none okay one word in a minute no yagese nagutawe neza wavuze gusaba aho mbona harakanoti cyangwe aho mbona uko vyogenda kugira izo ndoto kuko erega riri rugendo rurashari rurerure ndabizi kungene vyogenda yego
like nk'umuntu nyene yo mu visionnaire yego nusi ndakwemera uranyemera kandi cyane n'abandi baranyemera n'umukamera aranyemera perfect byote sasa ikibazo n'umuntu nagitanga Jess ndagitara kuko wambajije gusa abaririmbyi iki bo ikabasubwe ku bwanje sibyo ku bwanje sibyo je ndi umukomedi nkaba ndirimba mfite indirimbo nyinshi cyane nkazingaye muri channel yanje ya YouTube sibyo iya mbere na mbere muri channel yanje ari mu gusimwa ariko muri zindi nyine za Hero TV tuvuge ndasumule gasore mugabo muri channel yanje mfite indirimbo nshasha itwa na Mafi yego kandi mukomedi kandi nkabadirimba sibyo nkaje nga attention nka Bface peti yangu ngo yatu ndiko ndaza mu ndirimbo niko mukimbiye mwe bote bakina Bufizo Petit Frere bakina Satubi shauri yenu Natasha wewe na weye gusa ubu nemera nga Natasha respect abandi abemera ariko ushaka korabo agusa Natasha afise gusa akantu kamwe Natasha nagasutwa mubibona gute wewe usutwa uyo gusa ni sister wanje ndabwira cyane yego ndabwira cyane ya zoronka akakora bugato nibisanzwe tu sugende gusa na Bface ravuganye na Fizo yavuze ati wowe ugira ikibazo piti yawe wenda kwemera cyane eba nabaluliro uvuze gute kiwanje eka bite kiwanje basi c'est bon ya yo mama we mama sandi umoja yoro ni shasha ijya indire wanje ya nimuze dutambe twese ibintu nibala nimuze dutambe twese ibintu namafi nimuze dutambe twese ibintu nibala nimuze dutambe twese ibintu namafi namafi yes na weye mugaze ndirimbo zawe hewa nuze yeyena na weye indirimbo zawe ziratesa tugutesa gusa ziraryoshe arimo ibitungurusumu arimo magi na seleri yo ntuze ni bombo ya bien oya piripiri rababa ntuze kubusutwa okay bro reka turadusana bahita ivyo ikiganiro sawa okay akajambo kanyuma basi kuko nabonye ikibazo nakubagiye ubwa mbere cagucanze kubera inzara yego navyumvise okay sawa kajambo kanyuma nataka kanyuma ntupfuye bro nyine kajambo kanyuma ego oya vraiment oya ya ndabashimiye cyane surtout abafans bo muri Sandi Umoja ego ndabakunda cyane kandi ndisiri ko namwe nyene muri abafana banje kandi murankurikira cyane kandi murankunda cyane sibyo ego nimba utakora subscribe muri Sandi Umoja kora ubunyene sibyo mugabo nibagere kandi kuri Yasoni official Yasoni comedian gira kubite subscribe comment share and like ubibona gute yego wacha ndabakunda cyane yose wazwe kuba modem uvuze gute geri wansi egahoze gato bro kazi mwavyumvise okay abakwikira bose Sandi Umoja TV tushimiye kwanza Yason kugira dushimiye man wewe mkongomani dushimiye Yason kugira tugiranye yatubwiye ibintu byinshi cyane by'inkora mutima biryoshe bitwenza n'umusi n'ugutwenga muga gutwenga bazi bafungure kuko twenze ushonje ni yare unakufa ndio tumana tubasaba kugenda kuri Yason official mugire subscribe kuri Sandi Umoja TV mugire subscribe na ma comment menshi mandaye muvuga ati ibiganiro tuko turatanga refresh Yason mugume mubwiye ati ba dori yes twamana tubasaba urukundo byose birashoboka urukundo ruzana inoti no gushigikirana